muhawe umugisha n'uhoraho yaremye ijuru n'isi. Dusangiriye amajambo dusanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka igice cya 11 umurongo w'8 haravuga ngo ndababwire natovyugwa nuko ari umugenzi wiwe ngo ayimuhe, ariko kuko atagize isoni zo kumugobera aravyuka akamuha ivyo agomba vyose. Dusangiriye ijambo rivuga ngo kugobera Imana. Turi muri uyu mwaka mwiza mushasha wa 2025, umwaka wo gutotahara. Nkuko ibiterwa bikenera imvura, izuba canke umwavu kugira ngo bishobore gutotahara, byame ivyamwa bitanga umwimbo mwiza, niko natwe dufise ivyo dukeneye kugira dushobore gutotahara, hanyuma tuba bikimazi kuri benshi. Kimwe mu byo dukeneye, turakeneye amasengesho. Aya masengesho rero Yesu niyo yayigishije abigishwa biwe gusenga. Yari karasenga, abigishwa baramubaza bati twigishe gusenga nkuko Yohana yigishije abigishwa biwe gusenga. Arababwira ngo nimwasenga muravuga muti data, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, imisi yose uduha ivyo kurya bidukwiye, uduharire ibyaha byacu uko natwe tubabarira abaducumuye ko bose, kandi ntutujane mu bitwosha nabi. Arongera arababwira ngo ninde muri mwebwe umuntu yoja iwe mu gicugu akamubwira ngo nuntize udutsima dutatu uko nshikiwe n'umushitsi kandi ntafise ivyo ndamuzimana, ngo yomubwira ati namaze kuryama n'abana banje simvyuka ngo ndayiguhe. Aca arababwira ngo kuri aya majambo twasomye ngo natovyugwa nuko ari umugenzi wiwe ngo ayimuhe, ngo kuko atagize isoni zo kumugobera yovyuka akamuha ivyo agomba vyose. Arongera akarababwira ngo musabe muzohabwa, murondere muzoronka, muramutse muzokugururirwa, kuko usaba wese arahabwa, urondera akaronka, uramutse akugururirwa. Ibi nivyo Yesu yigishije abigishwa biwe gusenga. Icambere yarabigishije urutonde guko bakwiye gusenga. Arababwira ngo babanze kubaha Imana, babanze bayishire hejuru, bavuge ngo izina ry'Uhoraho ryubahwe, hanyuma ubwami bwiwe buze, n'iyindi mitwaro izokikurikira. Ariko si ivyo gusa, aca arongera arababwira ibijanye nuko bogobera Imana. Abaha akarorero kuri uyu mugenzi yashikiwe n'inshuti mwijoro atagira ico ayizimana, ashaka kubigisha ngo bagobera Imana. Imana n'umwizigirwa, uyisavye uraronka. Nimba umuvyeyi atari umuntu mwiza, umwana amusavye ifi atomuha inzoka, yamusaba umutsima ntamuhe ibuye, yamusaba irigi ntamuhe skorpiyo. Natwe Imana tumenye ko ari nziza cyane gusumba abavyeyi bo mu mubiri, nishobora kutwima ivyo twayisavye. Rero ngo n'abarondera mpwemu yera azomubaha. Nuko uyu n'umwaka mwiza wo gusenga Imana tuyigobera, kandi izotugirira neza mu buryo bwose. Imana yo mwijuru ibahezagire.